Reka tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho gatanu kuri gatanu. Wowe udukurikira uri hirya no hino hatandukanye, tuguhaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko umeze neza. Nta makuru tukugezaho n'ibiganiro biba bitandukanye, by'umwihariko tuba tugaruka mu makuru arimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Wowe rero udukurikira uri hirya no hino hatandukanye, waba uri mu Rwanda, i Burundi, muri Kongo, muri Tanzania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi hatandukanye ku isi, tugaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko umeze neza. Reka twute cyane mu makuru yacu rero tunyarukire mu Burundi, aba ariho duhera amakuru yacu. Mu Burundi haravuga ko imiliyoni zigera ku bihumbi kuri 212 n'ibihumbi 22 ndetse n'amafaranga 17 y'amarundi ariyo ngo azokwifashishwa mu kubaka icibutso c'umutimbo azovuza ingoma kwibarabara rija ku kibuga c'indege mpuzamahanga cyangwa se mpuzamakungu ca Bujumbura. Mu yandi makuru kandi muto yakomereje mu Burundi, turaza kubabarira ko mu Burundi kubigendanye n'indero cyangwa se n'uburezi, abigisha 630 aribo ngo ubushikiranganje bw'indero bwemerewe guha akazi uyu mwaka, mu gihe hari hakenewe abashika ku bihumbi 12. Mu kanya mu makuru yacu ku buryo bw'ito nito turagaruka tuyabashikiriza. Reka rero ngaruke mu makuru yacu ku buryo n'ubundi bw'ito nito tugira duhere mu Burundi, aho bivuga ko imiliyoni 212 n'amafaranga 22 n'amafaranga 17 y'amarundi ngo nizo zigiye kubakishwa icibutso c'umutimbo avuza ingoma kwibarabara rija ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Bujumbura. Ibyo biri mu nyishu Gervais Ndirakobuca ayoboye umushikiranganje mu byajejwe harimo inkino imico kama yahaye abashinga amateka kuri uyu wa 24 Nyakanga 2024. Nkuko ro byakomeje gutangazwa ngo ico cibutso nkuko nyene byakomeje gutangazwa ico cibutso c'umuvuzi w'ingoma ariko ngarayivuza kizoba gifise uburebure bwa metero 5 ngo kazoshirwa mu mahwane y'ibarabara imbere y'ikibuga c'indege Melchior Ndadaye. Nkuko byakomeje kugenda birashikirizwa, nkuko n'ubundi babigarutse ko umushikiranganje yagize ati tumaze guha ikigo Obuha kijejwe inyubako imiliyoni 100 z'amafaranga y'amarundi zavuye mu mafaranga twahawe mu mwaka uheze 2023 na 2024, ariko kandi miliyoni 112 n'amafaranga 2022 n'amafaranga 17 y'amafaranga y'amarundi ngo zigiye kuja kuri konte y'ico kigo vuba. Nkuko kandi uyu mushikiranganje yakomeje kugenda abidondora, yavuze ko bizeye ko ibikorwa bigiye gutangura vuba kuko Obuha imaze gusinya amasezerano n'abahinga bazocubaka cyangwa se bazubaka ico cibumbano canka se nyene nkuko bakomeze kubivuga, amafaranga azubaka ico cibutso nkuko ryakomeje kugenda abigarukako. Ku makenga y'abashinga amateka yo kuba atakirakorwa ko kandi amafaranga yo kubaka ico cibutso yaramaze gutangwa ngo mu mwaka uheze, umushikiranganje yishuye ababwira ko ibikorwa byatanguye kuko amasezerano yamaze gusinywa kandi n'ibyigwa ngo byingene ikizokubakwa byaraheze. Yababariye ko hasigaye gusa ko bazotangura kucubaka. Yasezeranyije inama nshinga amateka ko agiye kuraba aho ico kigo ca Obuha ingene ngo batunganije ibikorwa vyabo, hama ngo ace agaruka kubamenyesha ingene Obuha yategekanyije kuzotangura kubaka ico cibutso. Nibyo nyene uyu mushikiranganje yakomeje kugenda abashikiriza. Mu yari makuru n'ubundi tuyakomereje mu makuru ajanye n'indero mu Burundi, biravuga ko abigisha
bashika 630 aribo ubushikiranganji bw'indero bwemerewe guha akazi uyu mwaka mu gihe hakenewe abashika 12,000 mu gihe yariko arishura ku bibazo by'abakenguza amateka kuri uyu wa 24 ukwezi kw'icenda 2024. Umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana yashikirije ibibazo nyamukuru bihanze igisata c'indero mu Burundi. Yagize ati yahereye ku cambere hababarira ko ubukene bw'abigisha aho benshi bakoresha abakutsa kivi ndetse n'abakorerabushake ngo ugasanga nta musaruro na muke mwiza batanga kuko baguma muri twishi kugira barondere ubuzima bwa misi yose. Ica kabiri yagarutse ko yababwiye ko ubukene bw'abigisha n'ibikoresho fasha nkigisho cane mu mashure y'ubuhinga n'ay'imyuga. Ica gatatu yagarutse ko yababereye ikibazo kijanye n'abigisha bamwe badafise ubumenyi n'ubuhinga bukwiye uko bize mu bihe vy'intambara. Ikibazo ca kane yagarutse ko mu bijanye n'ibihanze igisata c'indero yagarutse ku bukene bw'ibirasi nibyo ngo bijana kugira bakire abanyeshuri bose bageze gutangura amashure. Ku kibazo c'abigisha umushikiranganji François Havyarimana amenyesha kandi ko uyu mwaka ubushikiranganji bw'indero ngo bwemerewe guha akazi abigisha 630 gusa mu gihe ngo hari hakenewe abigisha bashika 12,000. no kuvuga ko buri komine ngo izorozwa abigisha bashika 5 gusa. Umushikiranganji yababariye ati biragoye ko turonka inyigisho z'akanovera mu gihe hakiri ubukene nk'ubwo bw'abigisha, ariko mu ntumbero ngo yo kubikemura ibyo bibazo n'ibindi byose ngo bihanze igisata c'indero ngo bariko bararondera abasahiriza leta muri ico gisata. Abigisha nabo ngo bakabandanya ngo guhahirizwa ubwenge cyangwa se mu zindi ndimi ngo kongerezwa ubwenge nk'uko uyu mushikiranganje yakomeje kugenda abisigura. Ngivyo rero ibiri mu Burundi nk'uko tubigarutse ko bavuga ko akenshi indero arico kintu gikomeye gituma igihugu kigomba gushika aho kigomba gushika. Ivyo rero iby'umushikiranganji François Havyarimana ukuriye indero cyangwa se uhagarariye indero mu Burundi yagarutse ko ndetse anashimangira ko ivyo bibazo byose vyoba bigiye gukemuka mu gihe gitonya kitarambiranye. N'umushikiranganji w'indero Havyarimana yabigarutse ko mu gihe nyine yariko aganira n'abahinga cyangwa se n'abashinga mateka batandukanye. Dusoreze amakuru yacu n'ubundi mu Burundi nk'uko bavuga ko Musongati FC mu nyine tugarutse mu makuru y'inkino bivuga ko Musongati FC ariyo ngo iterura ikibanza ca mbere muri Primus League. Bumamuru FC ngo na Aigle Noir zigakurikira mu bibanza vya kabiri n'ivya gatatu vy'iteka nk'uko byagiye biragaruka ko mu nkino eshanu zimaze gukinwa mu cicaro ca mbere c'umupira w'amaguru z'uno mwaka. Musongati FC ngo yo mu ntara ya Gitega niyo iri hejuru yindi migwi yose mu gihugu ngo ikaba ifise amanota 11. Iyindi migwi ngo isa niyihagaze neza ni Bumamuru FC yo mu Cibitoke ifise amanota 9 ngo ikaba iyanganya na Aigle Noir yo mu ntara ya Makamba iri mu kibanza ca gatatu. Vitaro FC iri mu kibanza ca kane n'amanota 8 ariko ikaba ifise urukino rumwe rw'ikirarane. Mu bibanza bitatu bya nyuma hari Royal Vision 2026 ifise amanota 2 hamwe n'imigwi Amasipiri FC na Moso Sugar zitarandikisha inota na rimwe. Ngayo amakuru rero
yariko haravugwa ngaha mu Burundi. Reka tuyasozerere ngaha gusa kuri waba udukurikiye aho waba uri hirya no hino atandukanye, ndagushishikariza guca ukanda subscribe cyangwa sabone bitewe n'ururimi ukoresha, maze ukazajya ubu wa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tukugezaho gatanu kuri gatanu. Tukugezaho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye, by'umwihariko twibanda mu makuru aba arimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari, haba mu Rwanda, mu Burundi, Tanzania, Uganda, Congo ndetse n'ahandi hirya mu karere k'ibiyaga bigari. Tukugezaho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye. We rero waba udukurikira aho waba uherereye hirya no hino hatandukanye, ndagushimiye, komeza ugira ibihe byiza.